basaseredoti abihebeye Imana munezereje kuko mwamaze gukanura. Abasaseredoti abihebeye Imana bose ni incabwenge. Kubona uno munsi musigaye mwiyumvira mukabona ikibuze mukagikora ni iteka rihambaye ku gihugu, biduha icizere yuko igihugu gigiye gutera imbere. Kare abasaseredoti bari bazi ko ari bene Levi nabo bavuga ngo twe no kuri Ntazimana no kurya gusa. None ubu vyahindutse, abasaseredoti baratagoye kutwereka yuko bashobora kubona ikibuze bakagikora. Iri shirahamwe rya Odagi Caritas barabonye ko babuze aho bakorera. Kare mwahora muca muja kurondera imfashanyo. Imbere y'ibihumbi 2005 amashuri menshi ari ngaha mu Burundi yari amashure ya Eklezia Katolika. Mugabo babaza uti vugwa yabubakiye baza gusaba imfashanyo. None ubu batanguye gukora, ni vyiza cyane. Kare abasaseredoti baragenda bakicara mu paroisse bakarindira ko imibani bagemurira, batanguye gukora. Wazubona bavuga bati abazoza kurima ni bande, bikera bakirira. None ubu vyahindutse. Iki rero nico catumye numva ko nanje mfise intege yo kuza kwifashanya n'abakozi. Nanje naje kandi nabonye yuko ubimbona kazoza iriko irabona. None rero mbere ntangure ijambo rya mbere ndarirabishe aho nyene dusabe yuko iri shirahamwe Odagi yotangura kugira imigambi yimbona kazoza mu bakristu bagize iyi diocese nkuru ya Gitega. Muri iyi diocese tubone Odage yihikiringa ati nkeneye yuko imiryango yose imibano yose mu myaka mikeyi izoba ari imiryango yifashe. Kugira bikore nibande bazobikora n'amaparuwase, abasaseredoti bari mu maparuwase, ababikira, abafurera, umwe wese avuga ati imibano yacu tubone yifashe. Muze muraraba aho mugejeje ikivi, mubanze mumenye aha turi ngaha ubu tuvugire mu ijambo ry'Imana mbere. Umwe wese ngaha yibaza ko yaremewe iki. Imana arakuremye, none ko itakuremye uri impene, iyumvira igituma itakuremye uri ingurube, nturi igikoko. Intama iricara ikarindira iyishonje igaca yabira kugira wumve yuko igeze kwiturutsa. Twebwe natwe twari twarahumirije tumera nk'intama ku buryo murazokumviriza bidodomba banganiye. None mwidodomba kubera iki kandi murabana? Mwe mubaye intama hagiri kuri dodomba ubaye intama kuko uri kuvuga ngo nturutsa. None widodombera iki? Muze murabe nta muntu numwe yidodomba adafise uwataka umwikomo, sivyo? Iyo wiravye ugasaga niwe uri mwikosa uridodomba, wo kwikubita ikofi. Muga widodomba kuko ufise uri kutaka umwikomo, ninde azoza kurima iwawe? Ninde azoza kurima iwawe? Cane cane mwebwe ncabwenge. Incabwenge nizo zambere ubuzidodomba, sivyo? None nibo bambere bidodombera nde? Usaga bidodombera leta ngo neva ngo naduha igitoro. Izo ncabwenge nta numwe arigera avuga ati iyo abajewe igitoro ariko kivoma hehe ngo bahanyereke, kandi aribo bize. Baridodomba kandi n'abasaseredoti barimwoga ngo turabuze igitoro. Muganda ararindiriye uwumbwira ati ehega ngaha yavoma uduhe, kandi ari incabwenge. Ubu naryohewe ko abasaseredoti batagwe gukanura. Ubu no kuvuga muvuze ngo turabuze ibinyobwa, mucavuga ngo iyo abajene ari kubikurahe. Usaza utagira amahera yarondere ngo ndabuze ikinyobwa, ngo ingendeshwa yanje irabuze ikinyobwa. Mugabo wicaye aho nyene. Kirazira umuntu n'umuntu, umuntu ategerezwa kumenya ico yaremewe. Waremwe kugira ngo ubandanyirema. Mwari mubizi umuntu igituma yarose ubwenge, Imana itamuremye ari igikoko, yabanje kurema ibikoko. Imana yabaje gushiraho ibintu byose tuzokenera. Ihejeje kubishiraho icire mu muntu, iremye umuntu yamuremye kugira ngo acabandanyirema. Imana yaremye iyo mpuzu wambaye kwa kangahe? None ku munsi wa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, yaremye gushika ku munsi ugira gatandatu. Yaremye impuzu. Ninde yaremye impuzu none? Umuntu. Muga Imana yari yashizeho ivyo uzoremamwo iyo mpuzu. Imana yarigeze irema intebe.
imana yararemye igiti igishira harya inyegezamwo intebe irya sheze wicarako imana yagiye yishirayo ikiguha ubwenge iti nawe genda uyitore ubuze ubwenge acaragenda kubaza. Hariho umuntu rero yicaye ngaha atariko ararema, umuntu azi yuko avuga yuko hariho ikintu akeneye ntakireme, imana yamuremeye ubusa. Nico kimwe nuko ariko kugira intama cyangwa kugira impene cyangwa inka ukaza barakuzirika iyo bimpene gasha hari utuntu mpora mushirako ngo ntiyone mugashira ku munwa baba bashirako gaho ku munwa wawe. Mugabo imana yakuremye. Abasaseredoti munyigishirize ico kintu mu masengero. Mu minsi yahera abona mwisengera abantu bazanye imiguruwazi, kandi mu ijambo ry'Imana handitse neza ngo mugira isuku mw'icumbi aho mubaye, kuko imana ije igasanga hari umunuko yoca isubira inyuma. None mbwira kujana ubucafu mw'isengero ntubugiye gusomborotsa imana? Ngeri ngene utanu muhezagira. Tuvyumvikane. Abasaseredoti munyigishirize ibyo bintu atwebwe nibyo mujejwe mwigishe. Hanyuma mukunde ibikorwa. Turafise amakoperative. Reka ndabwira amakoperative dufise. Koperative ya mbere iteye imbere ni y'abaririmbyi. Mugabo uzawumva abaririmbyi ngo duterere tugura igitari, nabo beshi ni rwaruka. Iyo ni koperative ya mbere y'abaririmbyi. Iya kabiri y'ingendanyi, iya gatatu y'abaregiyo, iya kane y'abasaveri, iya gatanu y'abakiro, iya gatanu mbadanye. Mwumvise koperative ari mw'iparuwasi. None mbwira byaratunaniye ku buryo mw'iparuwasi usanga hari ishinge. Abasaseredoti ndabasabe mubimenye neza, mwebwe nimwe bakomanda bo mw'iparuwasi. Iparuwasi irimwo abakene, uwa mbere tuzoraba ni umupatiri mukuru. None je mu Burundi bavuze ngo nabakene ntibarabajewe. None je noja kurima hose nkashobora. Natwe tuvuye tuti ijya paruwase ni nkene, patiri mukuru ni mukene. Nukuvuga yuko Yesu yashatse kwerekana yuko ata muntu wo kurya yicaye. Mushima n'umunsi umwe abigishwa nabo bari bazi yuko badashobora kugaburira abantu. Abasaseredoti muvyumve nimwe mujejwe no kubungabunga ubuzima bw'abene gihugu. Mushima mujejwe. Umunsi umwe Yesu ariko arigisha, hanyuma bashaka kwimana abigishwa biwe ngo rega barekura abo bantu batahe ngo barashonje. Yesu yavuze iki? Ngo bagaburire namwe. Pati bagaburire nawe. Kubera iki uvuga ngo haze guverineri haze musitanteri we warihuri? Uri ndongozi utegereza kubera ko aburongoye badashonje, aburongoye bameze neza, basa neza, basukuye, ku buryo niyo Imana iri kwirazunguruka isanga turutumarayika. Tuvyumve tumve no munsi nshibikiye kwa saseredoti cyane cyane. Tumve ya nyigisho y'umutumwa Paul Mweranda. None ntiyakora ibi byo kuvuga ngo nicaye mw'iparuwase ndumwami ngo imibano ningemurire, ahubwo gemura wewe nawe ugemurire imibano. Paul yavuze ati mwaratubonye ngene mwotwigana twaracumukura. Paul yakora ijoro n'umurango ati none umviriza rero umviriza ngo twarumvise ko muri mwebwe hari habirirwa bicaye ngo bivugira ivyo bashaka ngo bisukane mu vy'abandi. Ngo none rero kuva uno munsi usivye gukora no kurya nturye. Bantu bo kwirigara, ndasavye iyo nyigisho abasaseredoti bayigishe mu maparuwase. Muri iziga nyigisho avuge bati usivye gukora no kurya nturye. Kandi burya rero iyo muba muca mubaca amasakramentu bokora amarigara yohera, kuko abakristo benshi batinya patiri kubera amasakramentu ngo avaje amasakramentu. Rero n'usivye gukora no kurya ntarye duce baca bamuca amasakramentu. Byabibaye nabi. Mugabo patiri amwerekeye uko amugaye. Ari umugabo afise ubwanwa acamubwira ati ubwo bwanwa barabereye akabeba. Niho twese dukanure dutera imbere. Turiko turabimbona kazoza iyo tuja ni heza. Mparasoma mu bitabo canke ubutumwa abapapa bagiye bararungika, nta numwe atarigera yigisha ibijanye n'ubuzima.
kirazira kwigisha rero kuri umworo. Iyo biva twarahabonye ni inyigisho mbi twarose kuva kera, mugobo harageze ko duhinduka. Iyo tuvuze imbona kazoza rero sururirimba, numvise kavuza bivuga sururirimba imbona kazoza suvuga imbona kazoza. Nagira mpanure abantu bari ngaha, umaze kurenza imyaka 50 cugenda wisuzume. Usaza ata kintu ufise, ubu uri mu myaka kwihebura. Imyaka kuva ku myaka 18 gushika ku 50 ni imyaka yo kurondera. Ni imyaka aho wahombeye uraja handi, aho wahombeye ukaja handi, aho wahombeye ukaja handi gushika aho ushika. Ukazokwiza imyaka 50 mwagwarukamwe mu nyumve. Ukisuzuma ugasanga ntacuraro noba, uca winjira mu myaka yo kwihebura. Twebwe abakwije imyaka 50 ndababwira igituma twidoga cyane. Twarahombye, kandi aho twahombeye tuhamenye. Twahombye, murabona abesha bafise imyaka 50 mu 93 bari bafise imyaka 18 yo kwirondera. Nimwiyumvire rero, hagaca haba imyaka 12 y'amagume. No kuvuga twarahombye iyo myaka. Je naraharuye sanga nahombye imyaka 20. Chadagenda vuka imbere y'Imana mpingoga kugira ngo gwa ruhombo ndarukureyo. Aha rero hari abatazi ko bahombye, baca bagoma bicaye ngaho nkuko umenga ntibahombye. Genda mukure mw'ugwo ruhombo, twarahombye imyaka 12. Abafise imyaka 60 bobo bahombye myinshi. Twarahombye, muce mwiha inguvu iyo myaka muyigarukane. Imana irayibaha, kubera Imana irabona aho wahombye ikaguhombora. Imana imeze neza abasha. Ntimuzi kwiguhombora. Ndabereka aho Imana umuntu yahomboye. Umuntu yitwa Karebe. Karebe bamaze imyaka mu bugaragwa 40. Igihe Imana yabona ko ari umuhizi, ayemera, ari umukozi, arinda, Imana yavuze iti nimwe na Yosuwa muzohahonyora mu gihugu cy'isezerano. Karebe yagiye gushikaho mu matongo afise imyaka 85. Wenyere niwe yaciye avuga abwira Yosuwa ati kiyagiye twumva ari jambo nari mfise imyaka 40, ngo none ubu mfise imyaka 85, ngo ariko numva afise inkomezi nkazazi ndi nari mfise gifise imyaka 40. Muvuze Imana ntishombosha. Aha twebwe twihanye ajya amabwa twazanye muri iki gihugu cyacu. Imana iravuga iti ko mwemeye mukemera kabi mwakoze ngira ndabahombore. Hajya tuvuga ngo umuntu ngo abaho ushaka imyaka 60 atashobora gushikana 100 kubera tunezereye Imana. Kubera tunezereye Imana. None rero twigishanye. Imbona kazoza ni umuntu yifashe. Uno munsi ariho abantu bashitse mu 2060 bamaze gutera imbere babibona. Abo nabo nibace bagaruka bafata ukuboko abandi babatware guki nabo bigira imbere. Nico gituma nk'umuntu yamaze gushika icambere akora acarema akazi, agaca akora ikintu, agaca azana abakozi bagakora iwe, nabo bakaronka umutayi bakaja kugura kagagurube, bakagura ya mpene, bakagura intama, hanyuma bikunguka bakubaka akazu keza bagatera imbere. Ibi rero abantu mw'incabwenge nimwe mutereza kubikora. Ivyo kwidodomba mu bivemwo, ni mu bivemwo ivyo kwidodomba, mubone ico mukenye hanyuma mugikore nkuko Odage iri kwirabigenza. Odage yarabonye kwibuza amabiro icirabikora ngibijya kandi ujya no mwimbuga. Muga nkuba bize vy'ubutunzi nkajya ntibavyandika ko ari umwimbu. Hajya turiko turarima kijya kizohera gice kibu mwimbu. Uwize economy PIB no kuvuga iki? Abize economy PIB no kuvuga iki? Ni produit intérieur brut. Brut no kuvuga iki? Ni mu kirere, ni ikintu kiboneka. Wewe ukazokubaka inzu igakura n'umwimbu. Bamwe bizi biharuro nibace baharura, baharure neza n'umwimbu. Nico gituma mubona abantu bariko baratera imbere kuko baragira umwimbu, ikintu kiboneka. Ntagira umuntu numwe atagira ikiboneka. Umufonctionnaire agenda ngo warateye imbere ngo numukire,
umukire wa hehe kandi bamukuye mu kazi acapfa n'inzara. Abashinga bateka muri ngaha mandi heze mucavuga ngo ikirato cahengamye none umva mutaraboro. Gira imbona kazoza umenye ko Imana yakuremye ngo uhindure iyi si ubandanyirema uzane bishasha. Uzane bishasha. Ndabasavye rero uko muri ngaha mwese hari numwe atashagiye kuba umworo. Nta numwe ratamukene mugo ubworo tuvavanure nabwo. Umwe wese avuga ati Imana ntiyandemye mbu umworo. Abanyeshuri mwiga ni mwige murondera ubwenge murabufise. Nta numwe yagiye kurondera ubwenge. Ndabibabwira abanyeshuri muri ngaha nta numwe yagiye kurondera ubwenge murabufise. Mwagiye kubukarisha. Nukuvuga wiga ivyigwa kugira ukarisha ubwo bwenge ufise buriyo ngaho urabufise. Nta mwana w'ikijuju numwe abaho. Kandi abarimu nabo nyene ndabihanize ntibaza basubire kuvuga ngo nakane ikijuju ngurya mwana n'ikijuju. Nta numwe w'ikijuju Imana yaremye. Imana twese aturemanye ubwenge, ituremana umutima w'ubwenge, twese nta numwe atazi ico yokora. Igisigaye ni gukarisha ubwo bwenge. Abana rero bariko bariga mwige muriko mumenya ko muriko mukarisha ubwenge mumenye ico muzokora. Basokora bari bazi ubwenge basha abantu bari bazi gukora impuzu. Kandi batize bize kwishuri gitwa ngo iki. Bari bazi yuko kugira impuzu yikore urondera imangu. Bari bazi yuko barakora minoteri. Abakera bari bazi ubwenge. Minoteri. Bavuga ati kugira ukore minoteri uragira urusyo. Uragira isekuru. None rero reka subire ndabashimire. Shimire cyane abihebeye Imana kuko muratanguye gukanura. Kandi mukanuye duzoca dukanura twese. Ko mwakanuye ndabakengurukire cyane. Camudukanuza mu maparuwase, mudukanuze mu mibano gushikaho tuzosaga paruwase zose ziteye imbere. Sabe Odage kurya nabivuze ibandanye ikora imigambi mu diocese izivuga iti jewe abakatolika bo muri diocese wanje bahagaze neza. Bace bandukiza abaporoti, bandukize abayisilamu, twese tuze rusange igihugu cyateye imbere. Dukomeze urukundo cyane muri twebwe kuko mu ruhombo twagize no gwanko. Ugwanko gwaratumye duhomba ntihagire umuntu azosubira kwanka mugenzi we. Be murazi ko musa ngaha. Muzi ko umugabo n'umugore badasa. Hariho umuntu ngaho mwikoreye muri mwebwe nyene, si umugore kandi si umugabo. Urya mufise niwe muntu asa n'Imana. None mbwira ingene wewe ushobora gutwara ubuzima uwo muntu musa. Kirazira kubera gusa umufite inzigo. Nagadabwire ivyo vyaraduhombeje nivyo vyatumye tudatera imbere. Tugira urukundo hagati yacu. Urwo ruhombo twagize ntidushobora kwihombora tutagize urukundo ngo dukore ibikorwa natwebwe nyene twikunde dukunde uwo muntu wacu. Iyi ngoro ngari muzi yuko imibiri yanyu ari ingoro y'Imana. None ko ikimuyonona. Kubera ikimuyonona. Numenye yuko wewe ngaha uri ingoro y'Imana yiberamwo. Wewe ukanka gukora ugasonza uyu muntu agasonza kubera ubunebwe bwawe umenye ko ingoro y'Imana uyigize uruzingo. Ugwaye kwashi kubera wase gukora ingoro y'Imana uyigize uruzingo. Tubanze rero dukunde ingoro y'Imana. Dukunde wewe kuko abantu bose ni magiriranire. Dukundane twese. Mwanezereje nico gituma nanje nitwaje akantu. Naje nitwaje imifuko 1000 y'isima. Ndizeye yuko iyo mifuko izotuma nsanga undi munsi mwajeje kugereka ubwa nyuma muzosaka kumamagara twinjira. Ntimuze musubire gusiba ku bikorwa rusange ngaha kugira tuyinjire n'ingoga. Twinjire n'ingoga. Aha rero je nazanye iyo mifuko 1000. Abandi ufise umfuko umwe awuzane. Ufise amaboko ayazane. Twese iki gikorwa ni gwacu si ca patiri si ca musenyeri. Iyi nyubakwa ni yiwacu twese nico gitumwe wese nazane inguva afise ari ukuboko akuzane afise agapfuko k'isima azane afise bene y'umusenyi azane iyi nzu ni yiwacu.